Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese muri kumadukurikirana by'umwihariko reka ndabaramutse aho muherereye muri abari hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, muri abari muri East Africa muri rusangi, muri n'abari mu yindi mihingo itandukanye, mwese ndabaramukije mu by'ukuri. Nizera ko muri impore, nizera ko mwagize ibihe byiza. Twabanye mu biganiro bitari bike by'uyu munsi, reka kwanza ndabashimire byimva mutima ku mutima mwatugaragarije, ariko kandi dushime ko turangiza umunsi turi muri live. Bamwe n'abandi badusabye yuko twokora ikiganiro mu buryo bw'ikibiriraho kugira ngo nawe bashobore kuronka ingene batanga ibyiyumviro bimwe n'ibindi bitandukanye. So mu Kirundi bari amaze ngo byankiye kubaka avuga ngo ibirago biranyerera. Uyu mugani kumbure hamwe n'abandi ntabaza gutara impamvu ndavuze, ariko impamvu niyo ngiye kubashikiriza ni kubera yuko twabonye ibitangazamakuru byinshi byo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda byashoboye gutangaza yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyashoboye kwifashisha ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore kurasa muri Kamanyora, ndetse banarase no muri mu gihugu cy'u Rwanda mu Bugarama. Ibi byavuzwe yuko inkoho zatera amabombe nyinshi zari ziri hano mu gihugu cy'u Burundi mu ntara y'Ibitoki ya kera. Ivyo nibyo tuje kurabira hamwe muri kino kiganiro. Uwundi nawe ati usibye ko uwo byankiye avuga ngo ibirago biranyerera, uwundi avuga ati ngo urufu n'imfane birajana, ntawe uburu wiwe ngo abure uwo amwagiriza. Muri Katogota uyu munsi biriwe bariko baratoragura mu mihana y'abantu abasirikare b'inyeshamba bagize ubwoba, barabura iyo bahungira, baca bisuka mu mazu y'abenegihugu. Aba kabisa biriwe barashigwa ko intoki na coalition ya FRDC igizwe na Wazalendo, FDNB hamwe n'igisirikare ca Kongo. Mugabo abakongomani basanzwe bari ku murongo batariko barakorera igihugu cy'u Rwanda. Tubaza kurabira hamwe kandi ingene abasirikare b'u Rwanda RDF barashwe birakomera hano muri Ngomo barashwe birakomera. Turafise n'amavideo bariko bariruka baturugamba kubera urwamo rw'amasasu menshi cyane bariko barabavugirizako. So twakoze twarushe cyane. Journaliste wewe byanse yuko ashobora no kugaruka imbere ya ekran, ariko ari nyuma ya kamera kumbure kandamuha umwanya nawe agire kimwe canke bibiri avuga, hama tuje muri development y'ikiganiro cyacu. Nuko bwa Musangozi urakoze kumakanya nko kubivuze kabisa, bisa nuko umengo narusha, ariko reka twihate nk'abantu b'abagabo wundi bw'umugabo ngo bagwa ku rugamba. Nkuko bivuze bwa Musangozi, wavuze mu buce bwagiye buramo bidasanzwe ngaha muri Kongo. Twanagerageje mu twanye mu biganiro byinshi tugenda turabahasitira shiko zifashe. Nkuko wabivuze mu bundi buce bwa Musangozi, twagira tunababwire yuko ubu igihugu cy'u Rwanda kiriko kiravuga yuko cyatewe n'u Burundi. Ngo Burundi nibwo buriko buraraririza ibisaso ku butaka bw'u Rwanda, mu gihe FDLR nayo ngo yiteguye kwataka igihugu cy'u Rwanda. Deja bamaze guproclama yuko Burundi buriko buratera u Rwanda. Ivyo bibaye inyuma y'imisi ibiri gusa habaye ama contre attaque nibwo kateye ubwoba. Kuribuka bwa Musangozi izinyesha amazo zatangwe zisomba intambara, baraziherekeje, zimwe baramaze kuziza mu gihugu cy'u Rwanda, zitanguye kurira yuko zatewe. Kumbe amakuru tunafise yoyo hariho ingabo z'u Rwanda zamaze kwistaraje mu misozi y'u Rwanda, nazo ziko ziraraririza amabombe ngaha mu gihugu cya Kongo. Tunabwira yuko hariho n'amazu aza yamaze kubomoka yarashwe n'izinyesha z'u Rwanda ahantu zisitaye mu misozi. Rero urumva yuko ibintu bidasanzwe, impfu n'imfane birajana nko wabivuze. Bwana Musangozi inyesha zimaze kwasigira ubuzima
ari nyinshi bwana musanguzi muri Katogota nkuko wabivuze zafashwe miri nuko bwana musanguzi numva ntavuga byinshi kuko byinshi twamaze kubivuga ariko akaniko kanya keza kugira ngo dushobore kuyaga n'abadukurikirana bazana ibitekerezo byabo byabi bibazo canke intererano kugira ngo tubandanye tubabwira byinshi bwana musanguzi ariko ico bomenya nuko inyeshamba zo zamaze kuba zirukiye mu Rwanda izindi zirukira mu mashamba. Ikindi bwana musanguzi nuko nkuko twabivuze ibifaru byabo amabrand n'inkoho zabo zikaze FDNB yamaze kuba ibihumuriro ibindi bitahiye wazarendo yabigize ivyabo. Reka twinjire mu nkuru imwe kwayo kumbure kuko ndiko ndabona hariho abatashuye kubana natwe mu biganiro twakoze byari na byinshi buriya byo bagora kurabira hamwe. Reka tubahe inkuru imwe ibumbiye hamwe mu mwanya muto cyane mbere yuko tuja kwihengeka. Imigwano yatanguye ku munsi w'ejo aho yatangujwe n'igihugu cy'u Rwanda ndavuga muri Kaziba no muri Katogota. Muri Katogota inyeshamba z'u Rwanda zarariririza amabombe ku birindiro bya Wazalendo na FARDC byari bisanzwe biri hajya mu misozi ihanamiye Katogota. Magingo ama defense inyeshamba z'u Rwanda yo yarasanzwe ari muri Katogota hafi y'uruzi. Niko byagenze rero Wazalendo nayo itangura kubateramwe amabombe ifashwe mu mugongo n'igisirikare kiri professionnel FDNB maze biza kurangira bivuye mu byo guterana amabombe batanguye ahubwo kurasana mu buryo bweruye intambara yo hasi infantry biza guhera ruko inyeshamba z'u Rwanda zigize intege nke ku mirongo y'urugamba kubera ko burya hari ikintu tutabashikije bona journaliste ku munsi w'ejo mu ba officier batatu barasiwe muri Kamanyora muri Katogota plutôt nibo bariko barakomanda urugamba rero bamaze gupfa baciye ndavuga inyeshamba z'u Rwanda zaciye zibura commandement zica zicika impehesa mu Kirundi niho inyeshamba zimwe kubura commandement zaeropriye zija Kamanyora izindi zirukira mu mazu y'abantu. Hari ikintu tutigeze tuvuga bona journaliste ngomba mbwire abadukurikirana kandi nzi neza yuko bitavuzwe cyo canke hirya yejo bizotanga isura mbi bazovyifashisha mu gutanga isura mbi ku gihugu cacu. Waruzi ko ku munsi w'ejo hatoraguwe ibiziga byinshi cyane gose mu ruzi Rusizi by'inyeshamba z'u Rwanda. Inyeshamba z'u Rwanda zarabuze isaganirizo muri Katogota barabura iyo biruka baja kubera ko umuriro wari mwinshi Wazalendo nayo urazi nyene bameze bariye Karongu ntibumva ntubakomanda ngo bakumve bahemuka ariko bashyize kuri objectif. Inyeshamba z'u Rwanda barabura inzira batwara Kamanyora barabura bene igihugu babanyegeza mu mazu bamwe bica birangira bitaye mu ruzi Rusizi bamigwa n'amazi tubite kwiyahura kuko nyene abari yahuye. Ibizuga bitari bike by'inyeshamba z'u Rwanda ku munsi w'ejo byaratuye mu ruzi Katogota n'uyu munsi mu gatondo mu ruzi Rusizi bien sûr. N'uyu munsi mu gatondo byagaragaye aho inyeshamba z'u Rwanda zariye ikeri muri Katogota bazi yuko kumbure Wazalendo itaza kwa advancinga ntibari bazi yuko Wazalendo iri determine wanashaka no gufata Bukavu hatabaye inguvu z'amasezerano y'Idoha. Wazalendo determine no gufata Bukavu. Izi nyeshamba rero zicazitamo nazo nyene kwiyahura mu ruzi Rusizi. Abo kabisa bamaze kwandikwa ku indome zitatu rest in peace RIP abo kabisa bamaze abandi nabo rero abagiriwe amahirwe nkoresha imvugo baronka bene igihugu babanyegeza mu mazu yabo abo abenshi bazindutse batoragurwa mu mihana y'abene gihugu. Ngomba nk'ikintu ndakubwira bwana journaliste ndagifatanye n'iki kumbure twabonye abene gihugu bariko barahunga bahungira mu Rwanda kandi u Rwanda rwari rwamaze kugura umupaka rwari rwabankiye yuko binjira sivyo. Aba bene gihugu bahunze waruzi yuko harimo inyeshamba z'u Rwanda zahunganye nabo
ya kubera yuko ababenegihugu bahunze nibo bari bahaye no kuvuga bari banyegeje zino nyeshamba z'u Rwanda niba abenegihugu bategwa mu buce butandukanye n'abanyarwanda bategwa mu marokarite atandukanye ya Kongo. Abenshi rero muri aba nabari bari muri Katogota na Kamanyora. Ejo muri Katogota ubwo urugamba rwahinama inyeshamba ziraburiyo zitumutwe iyo zinyegeza zasha zinjira muri babene wabo zicokezamwe. Rero il sopeke izi nyeshamba zo za telefone zirasaba ati yamara ni mwuguru umupaka turonke ingene dutahuka kuko turabona yuko amazi turimwo amira abagabo. Izi nyeshamba rero zimwe zagiriwe ibakwe ziratahana n'abenegihugu bari bagize iki bari batashe mu Rwanda, ariko hariho abatagiriwe iryo bakwe abatagiriwe amahirwe yo guhunga. Kabone ko nimba babikurikanye bona journaliste kumena n'abandi impunzi ntabwo zazinutse zihunga wapi wanashaka ku munsi wejo niho habaye intambara zikomeye cyane, niho habaye imigwano ikomeye. Mugabe ejo ntabenegihugu bahunze kandi n'uyu munsi abenegihugu ntibahunze mu gatondo bagiye guhunga mu masaha ya midi 13h. Bivuze ngo bari bamaze kubona yuko Kamanyora kabaye atasaganirizo rihari, baca basaba yuko bobugura umupaka bakiruka. Burya bahunze sabari muri Kamanyora gusa, abandi bari nagomba nkumenyeshe ko hari abenegihugu bari baratewe muri Warungu muri indwi heze aho Warungu rwari rwahinamye bari bahungiye kuri bene wabo hano hafi y'umupaka, bari hano muri Katogota na Kamanyora sivyo. Aho rero ruhinamiye uyu munsi abari Kamanyora bamwe bava Warungu n'abari Kamanyora n'abari Katogota bose bari bishize hamwe baciye bataha. Umva batashe ntibahunze bari hamwe tubite ko bahungutse abaro bahungutse. So kubijyaranze rero urugamba rw'uyu munsi twabonye usibye abantu bene zino nyeshamba zako ziraturagurwa muri Katogota n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda uyu munsi nukuri hari byavugishije ukuri byemanze yuko hariho inyeshamba z'u Rwanda zigituratura mu mashamba ya Katogota Wazalendo iriko irabakoramwo akazi. Bo babivuga mu ntumbero yo kubatabariza kugira ngo Wazalendo itabica ngo ni abafata mugabo twe tubivuga mu ntumbero yo kubamenyesha amakuru yuko mu by'ukuri ku munsi wejo baragize ibyago ndetse n'uyu munsi bagira ibindi byago bigeretse ku bindi. So reka tuje mu by'umunsi bwa journaliste tudakora umwanya munini kumbure ngo turambira abantu kugira ngo tuja no mu makomante. Ndabona ko bamaze kwandika abatari bake sinzashisha mu gisho mugabo uyu munsi rero uti byagenze gute amapoe makuru yaranze urugamba rw'uyu munsi na yihe sinzi ko uwo dufasha hama nkazinda kunganira nuko bwana Musangozi urakoze kunyongera kanya. Ariko ico notangora kuvuga nuko bisa nuko president w'igihugu cy'u Rwanda yasize abene igihugu biwe mu kaga kaga kandi bagakomeye. Mu kiganiro twakoze twavuze yuko muri bijya bibombe byagoye ku butaka bw'u Rwanda hari abo baba babikomerekeyemo n'abandi bakabisigamo ubuzima. Kumbure tuzobazanira ama fact cyangwa proof ku munsi wejo ingene ibintu byagenze. Ati rero ibi byari bimeze gute uyu mugabo w'igihugu cy'u Rwanda kabisa biraboneka neza ka bene igihugu barusha. Uzi yuko benshi begereye imipaka bariko barahunga ivyo c'est sûr bariko barahunga na Scorpio yabivuze. Kindi kintu novuga imbere yuko twinjira amakuru yacu yezina nuko umugambi wateguye imyaka 40 bisa nuko ingabo z'ubundi zikurikira usenya mu misi mike cyane na cyane bwana Musango sinzi kuri kurabona performance statistique z'urugamba muri no misi ibintu ntivyoroshe bwana Musangozi. FDNB kirasenya imigambi Empire Hima yateguwe imyaka n'imyaka ko ndibaza muri ko murayibona kuri no munsi nuko reka twinjirire bwana journaliste mbaho utarinje life skin ndi uvuge kuri ico mu bisanzwe FDNB ntiraja ku rugamba ariko no munsi irikirapuya sibyo. So ubundi aba ngoma mbwira ikintu mbabarire ndaziko hari abatagikunda mugabo I'm so sorry. Ubundi aba banirotique sivyo aka kagwi k'inkorabara aba bakisi bagomba kuyitirira abahima sivyo
bagomba kwigira yuko ari abacunguzi plutôt ubwoko bw'abatutsi ego nabo nyene ubwabo bakubwira barazi yuko badakomeye nta nguvu z'umubiri bafise wapi kabisa bakubwira yuko bafise inguvu mu mutwe donc bari telefone mu mutwe mugabo no mu mutwe bon je pourrais dire ko bari dingue ubuzima mbona bivuze uko ni kubera ko bahenda abana babo n'abasirikare babo ngo nimuze tugire effectif nini y'abasirikare ntabwo muzogwana twebwe turafise uburyo tuzocenga umwansi azokwisange ico tumurondera ko yakiduhaye atamigwano ihabaye sometimes birabahira twarabibonye muri Goma byarabahiriye Sake byarabahiriye Minova byarabahiriye meme na Bukavu mugabo hageze aho bitagikora hageze aho bitagikora rero FDNB novuga ko itaraja mu kazi ntiraja mu gikorwa ndahamya yuko FDNB yoja mu gikorwa ukuri kwamye nta ndwi bomara bariko baragwa ntajya hantu 2 jours gusa FDNB kirapuye Wazalendo Katogota Kamanyora bamaze kubirekipera baramaze kuvuza za FDNB yaba ari FDNB rero ipanga urugamba ikapanga ati dukora uko kubaza yuko byofatika kingana gute ariko reka twibandanize bona journalist twababwiye makuru twabwiye yuko ibifaro byashoboye gufatwa na Wazalendo ibindi biraraswa ndetse n'inko ikomeye yari kirarasa amabombe nayo FDNB yamaze kuba yishwanyaguza bwana Musanguzi ndibaza ibi abantu twabanye erega buriya twakomeza kuba ari nko himwe mugabo simwe zari nyinshi zatera amabombe bari bazungishije bari bazi position ahantu yes ku misozi yanamiye Kongo iri précisément kutaka bw'u Rwanda hajya mu Buganda aho rero tugomba kwinjira FDNB imaze gushwanyaguza ivyo bikovo byabo bariko bararaririza amabombe y'injugujugu muri Kongo yaciye nabo ibanza gukubita ivyo bikovo niho mpamvu bace batakuvuga ati karabaye Uburundi buteye iki u Rwanda ati bidasubirwamo nivyo ko baravuga ati bidasubirwamo igihugu cyo Burundi neva yamaze gutera u Rwanda baramusangozi ari ibintu novuga yuko duhagarare gato ngaho duhagarare bakwegiye umuriro umbabarire gato duhagarare ngaho n'abadukurikirana bumve baze muri commentaire byagenze sivyo RDF yari ifise inkoho donc inkoho d'appui bijya bikoho bitera amabombe na bijya bikoho birasakure sivyo bari babipositione muri Katogota sivyo Katogota ku munsi wejo barabikuraho babishira muri Kamanyora Kamanyora noneho baza kubona yuko baza kubibambura kuko babona umuvuduko wa Wazalendo bariko waruteye ubwoba sinzi ko wagiye urumviriza bwana journaliste ajya amaudio naguha uri kurumva commandement ya Wazalendo wagira nawe nubwo batu wumva commandement gusa wagira nubwoba so inyeshamba z'u Rwanda zica zitwara za nkoho mu gihugu cy'u Rwanda ngo barazitereka barazisara buriya iyo bazihungisha ntibaze kurasa muri Kongo bakazihungisha gusa nta bombe nimeri kugwa mu nta bombe yagukorokera ku butaka bw'u Rwanda nta nimwe mugabo ba positionne za nkoho na bya biranse bya bimwe bitera amabombe baca batanga kucucagira muri Kongo babomoye n'amazi sivyo babomoye n'amazi y'abene gihugu sivyo none gasha wewe uri FDNB tuve muri Wazalendo tuje muri FDNB wowe uri FDNB uri mu gihugu ca Kongo RDF ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko aragutera amabombe yibereye mu Rwanda uriya muntu mu kumuzinya wo bigira gute uzimya umuriro yujuva ahubwo FDNB nabana beza buriya yo baba nk'aba Wazalendo bacacucagira mu bene igihugu ntibacucagira amabombe gusa ahubwo baca baninjirayo bakaja kureka ipazi ya nkoho bakaza baziza mugabo rero basi kuvogera ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda ko twavuze ko babikora kinyamwuga sivyo baca bagira iki ziriya nkoho zaguma zibatera amabombe barazirasa kugira ngo ntizisubire kubatera amabombe bamaze kuzizimya rero ibitangazamakuru byinshi byaciye bivuga ngo intambara ngo yaciye ngihagarara aho hari mu ma 15 heures bamaze ngo barasebye bikoho intambara yaciye umuntu aca yibaza none hari ko hagwana
zijya nkoho gusa ziri mu gihugu cy'u Rwanda hibambewe zijya nkoho bazirashe ziraziba kabisa kandi umve ko kurasa zijya nkoho ega no kurasa abari ko barazikoresha aho nyene nagiye uravyumva uri karazikoresha ubwo nyene urumva ko bajanye na zijya nkoho ntabari no murabizi urugamba rwace rugira gute urugamba rwace ruhagarara rero neza na neza kuri zino mpehensa hasigaye aba RDF badafise komandema ego ngira ngo wabyumvise no ku maudi batandukanye yaba wazarendo bariko bavuga ko bariko babirukanka ko mu mitumba iyo bariko barahungira babasanga iyo bajanye sivyo ese yabakijije amaguru se ko biruka bagasanga wazarendo yatangatanze ariko hamwe n'ivyo aho bamaze kurasa bijya nko zawo ego baciye bakomanda Ropri basaba yuko umu RDF wese atahi wabo kugira ngo bace batanga kubona imodoka by'u Rwanda ku bwinshi bisubira inyuma n'amavideo sinzi niba bushangashigwe wazarendo yari ifise nimba atari FRDC baca bahitamo kugira iki kumena ikiraro kiraro kabisa baca barakirasa tuje tuvugana ukuri nta murundi rashe kijya kiraro hari abantu ariko bavuga ngo FDNB ngo kubw'ubutwari bwabo ngo baciye barasikirara nta FDNB ifise Sukoyi ikiraro cyarashwe n'indege ya Sukoyi Sukoyi no yahagurutse irahakubita mbe babita gute wa mugabo bise gute wa mu influencer amakompura bahati imijugujugu y'amakompura 5 ku kiraro kirangirika ibifaro bitari bwinjire rero hariho ico barasiye hajya hafi y'ikiraro hajya hafi y'umupaka bakirashe kabisa ibindi bica bisubira inyuma ese byasubira bija he byasubira inyuma bija muri Goma na Bukavu reka era nusenka yugaye yugaye nako nivyo wazarendo ariko bwana musesanguzi ndi kwibaza uburyo ajya mu bombe yaguye ku butaka bw'u Rwanda kandi bafise ivyuma vy'ubwirinzi byari vyasinziriye iki ni kibazo tukatwibaza abanyarwanda ndabona ko muri commentaire bamaze no gukoroka nibatubwire ari amabombe bijya vyuma vy'ubwirinzi ari amabombe yakategwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ari amabombe yashwanyaguje biriya bikora utura byanyu ubwo za systeme z'ubwirinzi zanyu nkuko journaliste yabajije zari zasinziriye zari mwitiro byari byagenze gute canke navyo babihungishije kugira ngo ntibabyo none ushaka gusanga navyo babikuye ku mupaka bakabitwara kure sigedara bihama abikanira cyane no kubona musesangozi reka mbere nk'umarira ino murashi ngomba kurambira badukwena kumbure niba uno munsi bafite ijambo rinini ko tubona mu commentaire babaye benshi cyane tunabashimiye cyane bana musesangozi ariko sinogenda ntavuze yuko watabiye bijya bifaro ngo yakoresheje imbunda yitwa BM21 oya BM21 ngo nizo bariko barakoresha je ntabwo ko bw'inkoho nawe urazi guperereza ntabwo ko bw'inkoho ariko aya makuru na BM21 namakuru y'ubutasi izi nkongo zari mu kazi kose nta nizo ndanabona zari ziri hese izi nkongo zakoresha abasore baneve niyo makuru mfise BM21 BM21 ego naso inyuma rero bwana journaliste yo kurasa bijya bifaro bijya bibiko by'abanyarwanda hejuru yo kuba wazarendo ubu ari gisirikare kiri professionnel gisirikare naco gitunze bifaro ego ubu bafite ifaro nabo warumse ko bibye na drone uba wazarendo ubu bari professional barakomeye cyane mu misi zona ariko baragaragura Sukoyi hejuru irekura amakuru so reka rero cyamprofita kushika ikibazo nabonye umuntu abajije ariko bwana musangozi je kubera ko ngira ndabasezere ko gato imbere y'uko igano kirangira nagira namenyesha dukana yuko amakamyo bazi kwinjira ari 12 uwarokotse muri yajya amakamyo 12 yarokowe n'amaguru yarokowe no kwiruka kabisa mwumve yuko ajya amakamyo 12 ya RDF yarungitswe za Katogota amwe yinjiye arungikwa muri CDV kugira ngo aje kwa umenye yuko uwarokotse hajya aruko yarokowe no kwiruka gusa sinzi ko hari amafoto waronse
yo ku mirongo y'urugamba ya uyasangiza badukurikirana mu magroup WhatsApp. ya ndagerageza Jewe ndayegera ndafise ama video yo muri Ngomo. ngoma Ndafise video muri Ngomo kabisa, nyeshamba z'u Rwanda ziko zirabangira ingata, umuriro wa Zalendo bagize ubwo n'izindi zo kuronka kace tuzibashirira ku ma group WhatsApp. Nakuvuga nti rero hejuru yuko wa Zalendo na donc coalition CFRDC bakoze amateka uyu munsi ngira ntibagirana amateka atazibagiranwa, nuko magingo aya Kamanyora iri mu minwe ya coalition ya FRDC, kandi n'igihugu cy'u Rwanda camaze kongera kandi kugara uyu mupaka wa gihuza n'igihugu ca Kongo. Reka rero tuje mu commentaire, ntabwo nifuza kubarambira, ndarushe nanje, ntabwo nifuza kubarambira, reka tuje mu commentaire kugira ngo duce tuja ku musozo w'ikiganiro cacu. Uwa mbere ati komera musesanguzi, namwe mwitanze mwubaho, komera cyane mwene wacu. Undi ati nibahashe izo ndundura zive mu gihugu c'abandi, bravo ku ngabo z'u Burundi, umurundi yubahwe. Undi ati ndabahaye amashugo yanyu no munsi, mwakoze cyane, asante sana, turagushimiye natwe. Undi ati mukomere, none Wazalendo boba babafatanye bya bifaro hari ibifaro Wazalendo yafashe by'igihugu cy'u Rwanda, nibo babifise ibifaro bitari bwambuke umupaka, bataraturitsa ikiraro, byose byaciye biguma muri Kamanyora, byahindutse ubutunzi bwa Wazalendo. Undi ati natanzwe mana yanje, mumeze neza, nukuri turakomeye mwene wacu, turakomeye pe, turashima Imana. Acagira ati mwirambire batama hama ko mu Rwanda bafise ubwirinzi aya mabombe twashatse kuvuga ati yashitse ku butaka gute, mutubwire kweri kuko barishima ntaco bobona hamwe zoba zashitse ku butaka kabisa, bidasubirwamwo. Amabombe yakorokeye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nabakurikiye ikiganiro ca Scorpio, we yavuze ngo hariho ngo amabombe yakorokeye ngo mu Bugarama, ngo mugabo utararenga umupaka. Turazi yuko Bugarama iri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko muri Kongo nta Bugarama hari Kamanyora gusa. Naha nyene kumbure yabonye ko avugishije ukuri iyo hava kuzira, avuze ko amabombe yakorokeye mu Rwanda kandi bafise ibyuma by'ubwirinzi, kumbure acara kikiriza avuga ngo utararenga umupaka. Undi ati mukomere ku rugamba tubari nyuma, asante sana. Undi ati mubamese nta kigongwe. Undi ati nibaza ko ashatse kuvuga ngo nibatora imboga mu menyo kweri kabisa, kuko ntibisanzwe kandi twiteze ihinduka ku rugamba, kandi Wazalendo yubahe igisirikare c'u Burundi kabisa. Mbahaye yambu basore banje, amahoro cyane musaza, turakuramukije. Undi ati nta kuntu umwanya wo kuramukanya mwugira muto, ngira ngo mwarabona ko bitwabihinduye, dusigaye turamukanya umwanya muto cyane gose, ariko kuramukanya nyine n'umuco wacu nk'abarundi. Undi ati nibabasange mu Rwanda baragayana abanyarwanda. Undi ati mwiriwe neza bavukanye, ingabo z'u Burundi ntizibatezurire bakubite batababarira, mukomere turabemera, asante sana. Ati mwamufise amakuru ku bifaro byafatiwe uko bingana? Nibaza ko tuzababwira ku munsi w'ejo tubaha n'amafoto
undi ati uyu munsi twirigwanye nagumye ndabakurikira vraiment none Kamanyora bigeze hehe banyakubahwa muduhu muco bantu. So Kamanyora ku bice 80% ifiswe na coalition ya FARDC ku mupaka wose wa Kamanyora. Kamanyora winjira mu Rwanda ushikira mu Bugarama hafiswe na Wazare na coalition ya FARDC. Donc à 80% kabisa Kamanyora ni Wazalendo iyifise. Undi ati kukuntu ndyohewe maze iminsi 2 ntajya kabisa hama mwubahwe kandi twosaba ko bobandanya no mu Rwanda mbe Kabira ntarafatwa ngo anyongwe. Oya, Kabira ntarafatwa. Big up kabisa, mwiriwe mu kazi kabisa. Hama journaliste ndasavye ajya makuru washikirije ya Red Tabara muyasesangure neza. Ya turafise amakuru tutashoboye kubashikiriza mu buryo bwiramvuye. Amakuru ya Red Tabara mwabonye ko yanditse ugwete bwo gusaba ibiganiro. Ya akabiga twinga nkakeza. Red Tabara yabonye yuko ibisaka by'imbwa byahiye, yabonye yuko atabuhungiro bagisigaranye, bahisemwo kwimbisha yuko bosaba ikigongwe leta y'u Burundi bakaja mu biganiro. Ariko mu buryo bwiramvuye kumbe tuzoza neza muri kino kiganiro tu ubibasesangure. Undi ati nabo nibumve umuriro bahora bawuha abakongomani nabo reka bibahindukirireko. Undi ati none ntambara isigura iki ku mishikirano iriko ibera Washington? Mbega kandi ivyo bigwanisho nivyagaragara ko ari vya RDF vyaje gutera RDC. Amategeko mpuzamakungu abivuga ko iki? Amategeko yo kwivuna. Nagomba ngira ikintu nisho uyu mwene wacu biramaze kugaragara ibitangabo byinshi yuko igihugu cy'u Rwanda arico cateye Kongo, na leta z'ubumwe za Amerika yarasabye ku Rwanda gukura abasirikare babwo ku butaka bwa Kongo. Le fait ko babasabye gukora abasirikare ku butaka bwa Kongo nuko byamaze kugaragara yuko u Rwanda ariko rwateye igihugu ca Kongo. Kuba ahubwo hatarafatwa ingamba zo kuba u Rwanda gofatigwa kamvuga ibihano ruhasha cyangwa gorasigwa hano ku butaka bwa Kongo mu buryo novuga bweruye bukaraswa n'amahanga, nuko u Rwanda ruri mu gitutu ca leta z'ubumwe za Amerika. Leta z'ubumwe za Amerika tuvyemeranye nibo bafashe mu mugongo igihugu cy'u Rwanda. Presence y'u Rwanda mu gihugu ca Kongo imarka presence ya leta z'ubumwe za Amerika mu gihugu cha Kongo. Rero ibi bigwanisho kuvuga ko byofatwa bino bigwanisho nako byafashwe byogaragara ko ari by'u Rwanda byari kubikoresha ku butaka bwa Kongo, nibaza yuko ari nire sans effet, ntaco byohindura ku bisanzwe biriko birabera hano kuri buno butaka bwa Kongo. Kuko siniteze yuko hariho gishasha byohindura kuri kote ya FARDC cyangwa kuri kote y'u Rwanda. Undi ati bavandimwe ndabinginze like ntibigoye fyonda ako ga fresh uzoba uhejeje kuko karafasha kwirukana imizimu bigatuma batatwugarira urubuga rwacu. Respect bro. Avuze ati kajya kantu kameze uko aka like kara kantu mugafyonze ni ibintu biri simple gafyondeho gusa. Ndabona kandi bari kugafyonda n'abandi. Asante sana mukomeze mugafyondaho. Kari akirukana imizimu guys. Uyu mugabo avuze niko biri. Mujero mumaramaza satani mukirukana imizimu mugufyonda aka like. Yawo dukurikirana utaragira like ibishonde kabisa ndabona mukomeje kuduga mugira ama like. Yes, voilà. Komeza mubikora. Undi ati nukuri mwakoze kuduha amakuru kandi kubomora ikiraro
n'intambwe ikomeye. None hafashwe hehe? Katogota yarafashwe, Kamanyora niko kuko. Undi ati niba mwumvise Kagame, ola nibasifashe kuvuga niba mwumvishe Kagame. Undi ati yaduhe twazananye n'uduhondesho ngo po. Mukomere naho mwarushe, mubandanye mutubwira ibyaho tudashika. FDNB bakomere, gira amahoro. Umwanya wo guhagarika inkotanyi wageze. Undi ati ejo muzo dusesangure cyane kubeshi abanyarwanda bariko barakwiragiza ngo FDNB ngo batera amabombe mu Rwanda. Amabombe yaguye mu Rwanda kabisa, yaguye mu Rwanda. Iki ahabo ikinyoma bari kuvuga nuko bari kubesha ngo amabombe ngo bayateye bari mu Burundi. Amabombe bayateye bari ku butaka bwa Kongo, yaguye mu Rwanda. Undi ati hoho igihugu kigire gitegwe. Yanditse ati hariho igihugu kigira gitegwe n'inzara sasa. Ngira ngo muca mucumva. Uyu muntu yanditse ngo ngivyo muvuga ni binyoma gusa, kuko nge niriwe ku mupaka wa Kamanyora nta na kimwe mwavuze kigeze kiba. Mureke kubesha abantu kaka. Hako vrema hanu namaramara kweli. Ikiraro ntabwo bakibomoye bro, ikiraro ntibakibomoye. Nta mpunzi wabonye zahunze ziva muri Kongo. Nimba wari ku mupaka koko nimba utari kubesha. Ntabwo wabonye u Rwanda bwugaye mupaka. Nakundi ubwo ntabwo nyine ugomba kwemera ibyacu, kuko usibye usanzwe ugomba kwemera. Ariko ibi twavuze n'ukuri kudateye amazi. Singoma no kutakazaho umwanya. Undi ati bwa bwirinzi buri hehe? Nivyo navuze nti ubwirinzi bibagirira. Olala sindi kubona neza ama commentaire. Tubandanye. Komera, turabakunda. FDNB na coalition FRDC nibakubite izombwa za RDF z'u Rwanda, babirukane ku butaka bwa Kongo. Guys, comment kari nyinshi. Okay, kanghosha umwanya. Undi ati hai bwana, leo mmetufurahisha kwa habari nyingi, jana mmetupa ongea sana. Undi ati jewe uko mumbona Kagame nibaza ko atunze imizimu, kuko iyaba abapfuye bazuka nta mwana n'umwe w'u Rwanda yoba kibazwa mu Rwanda. Muze murebe ejo izindi zizinjira. Undi ati jewe n'umunezero mwinshi cyane, narimaze imisi ndabandikira nsaba ntakamba. Ati FRDC irase mu Rwanda, ndashimye ndiho ko yumvise igisabo cyane. Undi ati Imana yo mwijuru yumvise amarira y'abakongomani. Undi ati mwese abiwacu mukomere cyane. Undi ati nibaturitse ibyo biraro byose intambara irangire. Mukomere, mwaduhaye amakuru meza kandi ku mwanya. Undi ati Kamanyora yo ngo yafashwe. Yes, yafashwe. Undi ati komera mwakoze neza uyu munsi. Undi ati abarundi mumeze mute? Olala ikomante we ntabwo
ambwiye ngo ndayisome mugabo ntabwo garuka isubiremo bro, garuka uyandike neza. Abarundi mumeze mute? Turabarimarima kabisa, ibyo murimo ni mubizi pe, kandi uyisome bro. Nayisome abantu byo timo nabituzi ubu utugize bitazi. Anyway, Wazalendo irafise abahinga bakoresha ibifaru. Yes, barimwo. Undi ati nimukomere bantu bacu, ibyo Wazayari yarasabye ko biba birabaye, kandi nimuturungikire izo foto ntiturazibona mu ma groupe. Nibaza ko journaliste acagikorera ko. Undi ati Kamanyora yafashwe ejo. Yes, uno munsi ni muduha live, turi kuri live, tuko turakora ikibira bro, turi live. Ingemo nawe urabona ko turi live ku makuru muduhaye kakoretse kabisa, batere baja imbere nk'umuzinga, namwe bamenyesha makuru turabemera. Undi ati ya FDLR bama bavuga ngo bagiye guhiga nayo buca ija kubarondera mu Rwanda, reka tubirindire turabe iyo biherera. Undi ati none kubakurikira mu Rwanda byankiyehe ko abakongomani boba bariko bivuna kandi bizwi iyo baje bava? Ntawe byo byankiye kabisa. Undi ati ndabaramukije cyane, nukuri ndabashimiye uyu munsi mwaduhaye amakuru meza adushimisha. FDNB na Wazalendo bakomeze umwendo, ntibahagarike, bakomeze gushika Kigali. Undi ati u Rwanda rwabaye rushasa migozi, n'Imana irarutinya, reka turebe. Okay, yanditse ngo u Rwanda rwabaye rushasa migozi, ngo n'Imana irarutinya, reka turabe ingene Imana itinya u Rwanda. Undi ati nibakubite imbwa, agasuzuguro kabaherane, bari baje kwiyerekana, hari kera ko biba itunga ryabo, nta bihano bikenewe, ahubwo wosa. Olala, sindabona neza. Undi ati komera cyane munyamakuru dukunda ramba. Undi ati les Congolais, c'est leur responsabilité de défendre leur patrie. Yes. Undi ati ndabakunda bavukanyi, mutubarize umusesanguzi wo mu Gisaka atubwire ayavugwa mu Rwanda. Umwami w'Igisaka kabisa ntabwo tuko turamutora, ça fait 2 jours tutamutora. Mema na madame we telefone yiwe ntabwo iriko iracamo. Undi ati komera bwana musesanguzi, ahubwo Wazalendo ni yugare muri iri joro, ntibaze kwisubiza imipaka ya Kamanyora hamwe na Katogota. Ngira ngo ubutumwa bwawe bamaze kubwumva mwene wacu. Undi ati abo baswa barasaba imbabazi ki, ahubwo bashaka babatezurire, ariko ko bakojeje urutoki mu jisho ry'inzuki, reka zibage. Ahantu baza ko ashatse kuvuga Red Tabara. Undi ati igisoda cy'u Burundi gitumye imikankara y'u Burundi. Yes, gitumye imikankara y'u Burundi kunda igisoda. Undi ati mbega wowe ibyo uvuga, wowe uravuga iby'ukuri, u Rwanda ntirukangwa n'amagambo, ahubwo twe duhora twiteguye ibitubaho, haduwi na dutere tuzitabara. Yes, mukomeje kwitegura kabisa, mukomeze kwitegura muze mwivune namwe. Ya undi ati FDNB oye, barantabiriye inyenzi, bahora
biratana ubwirinzi none bigenze gute mpise nseka uno munsi imizimu irishwe ndakurahiye n'abarozi bapfuye undi ati franchement parla nimba ibombe ziva Buja zigashika Bugarama bitegure vuba zizova Buja zigwa Kigali nta bombe zavuye Bujumbura kabisa nta bombe zavuye Bujumbura zava Kamanyora zikorokera mu Bugarama undi ati Musesanguzi mu gihe Wazalendo ifashe uduce twarimo aba M23 RDF muzoze muvuga ko Wazalendo yisubije ibice kuko baba bisubije ibice by'iwabo kuko ni wabo ntimuzosubire kuvuga ko bafashe Wazalendo ntabwo ari FARDC niyo yisubiza Wazalendo bariko bafata duce kuko nabe ni gihugu FARDC niyo yatwambuwe FDNB komera undi ati uwo yanditse ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ngo ntihatewe n'ibyabwa yanditse uwo yanditse ku mupaka w'u Rwanda ngo ntihatewe ngo na bya bibwa bya Sarambwe byahabutse bya undi ati nibakubi olala yes ngiye kuzirangiza undi ati turabemera turi mu Rwanda mukubite izo mbwa z'inyenzi zive iwacu undi ati ese mwagiye muduha na video mwafashe bavandimwe kuko Kamanyora ntibarahava Wazalendo iratumaze undi ati ama video abakora mu group WhatsApp baza kuyabahereza n'abatema ma group dushira link ya group WhatsApp muri commentaire ya mbere niko ava muri live undi ati mbe mwenza yagiye hehe byamunsi tware babwiye undi ati nibakubite izo ntozo bajabuke bazisange mu Rwavu undi ati Basesanguza Imana iriyerekanye ifukuye u Rwanda ko bari bafise ubwirinzi ko amabombe yaguye kuri bwa butaka burinzwe ndifuza ko barasa Kigali agasuzuguro turagahaze FDNB oye Wazalendo oye FARDC oye ndi mu Rwanda undi ati komera Musesanguzi none nta nkuru nta kuntu FDLR yoca yinjiriramwo undi ati hama rekana n'izo mbwa z'abanyarwanda mu guharira n'abambere hama kweri turafise icizere kuri FDNB narabivuze ko turafitiye confidence irenze igisirikare cacu c'u Burundi undi ati aha mu ntara ya Muyinga turabakunda cyane ahubwo reka twugare gose u Rwanda tururase n'ivyanka nibadutuma ko tuze gutanga umusada twopfuma dupfa twese muga Kagome ahave nkuko nama ndabivuga niho nkivyuka amahoro cyane asante sana kwa wazawaza kwa kujivika vazi tena mbele ya walimwengu mkono wa Mungu uwe juu yao kwa ushindi wa kiajabu hanyuma ndangije mbaramutsa mwese komera cyane mwene wacu Bateri Febre ati inyenzi yuriye ku murindi w'inkoko ntishobora kuduga kabiri ntishobora kuduga 2 kilometers rero inkotanyi zikubitwe izo
izakabwana. Undi ati bravo asante ku kigoro mugira turagushimiye cyane. Undi ati mumbwire ko numva ngo inyeshamba ziri kugaba ibitero muri Ruvungi none biba byagenze gute? Ruvungi aratekanye, Ruvungi nta rusatsi wigeze uravugira. Okay, nubu undi ati nubu ntibemera ibiriko biraba bako kuko bo bamenyereye kubesha, bazi ngo namakuru mutanga ngo ni ububeshi, bazovyemera babonye barungitswe ata numwe asubiye inyuma. Undi ati umupfumu yaragurira Kagame bamurashe. Undi ati je nguma mbaza muri surko muriko mutanga amakuru y'ukuri bro. Nagomba ntabwo turi siri turi abasesanguzi n'abajournaliste, ariko ibyo turi kuvuga nukuri pe. Ibi turiko turavuga nukuri kudateye amazi. Ukaba ufite amakenga unyandikire kuri WhatsApp nze kuguha ibihamya, hari ibihamya tudashobora gushaka kumbuga ngurukana bumenyi. Undi ati nukuri natwe aho turi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi i Muyinga turaye twishimye iyo ntsinzi ya Wazalendo, turabashigikiye kandi namwe bamenyesha makuru buca bacu ba BMFO turabakunda ni expert nako turabakunda. Undi ati okay guys, reka ndabashimire, reka turangirize ngaha, dukoze umwanya muremure cyane kabisa. Ndabashimiye bimwe byimva mutima, ndabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Amakomate n'ukuri ni menshi n'abagumaze ntabwo no yarangiza. I'm so sorry, ndarushe munahure, ariko ndizera ko kubw'ubushobozi bw'Imana ku munsi w'ejo tuzongera mu bindi biganiro byacu. Ubwo rero mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.